deja na marka ariko kandi akaba ari nako n'amategeko ya France Football yari ariko dutsangazwe no kumva uwo munsi w'igenekerezo rya 28 ariko umunsi wa mbere twumva amakuru yandikwa ava i Madrid ava mu imenyesha makuru bitandukanye avuga ati buriya c'est confirmé Vinicius Junior naza kubatahukana Ballon d'Or irahabwa Rodri Cascante. Tuza kubona ama declaration akomakomeye equipe ya Real Madrid vuga ati ibyari byateguwe byose akondegwa equipe ya Real Madrid ingendo abari kujana Vinicius Junior gutora Ballon d'Or abari kuronga ubushimwe kwandegwa equipe ya Real Madrid nka equipe yaranze umwaka Carlo Ancelotti kumenyereza yaranze umwaka biza ko birangira nyuma y'ino nkuru hageze umwanya w'ibirori dusanga nta muntu numwe wo mu nzu ya equipe ya Real Madrid yitabiriye bino birori nyuma yo kuronka novuga ngino nkuru yuko batatahukana Ballon d'Or ko twagumye muri suspense abatari bakaravuga ati VINI arahabwa Ballon d'Or cyangwa biraza kuba bigenda gute ariko twaraba amakuru twaraba amasaha twaraba umwanya bisaba kugira ngo uve Madrid ushike Paris tukabona byose byerekana ngo Madrid bari serie buriya nibagiyeyo turiyumvira karaga kino ko bagakozwe turiyumvira ibwiye bitandukanye ariko nubundi amasaha ageze murabyuka ko twavuye hano hafi saa 6 ijoro ico gihe bikonfirma ko mugabo witwa Rodri Cascante ahawe Ballon d'Or ibimwe mu nkuru ivugisha isi kugeza no muri no mwanya ko turaza kwa tubigaruka ko peut-être mu mpera mu kwezi kwa 12 bigaragara ko Vinicius ari umukinnyi yaranze umwaka ariko France Football ibiyejeje kwereka isati turitandukanije n'ibyo abantu bibaza ko Vinicius agomba kuba umukinnyi mwiza ku bwacu nka France Football umukinnyi mwiza ni Rodri Hernandez Cascante bitangaza benshi ariko sinzofa nibagiye ijambo ry'umugabo akomeye cyane yitwa Clarence Seedorf uno yatwaye Ligue des Champions kumwe na Real Madrid atwara Ligue des Champions kumwe na Ajax atwara Ligue des Champions kumwe na AC Milan by the way nawe umukinnyi amaze kuba atwara Ligue des Champions mu migwi itatu itandukanye ku mugabane wa Buraya aravuga ati nibaza ko habaye ikintu gikomeye cyane hagati ya UEFA na equipe ya Real Madrid nyuma yuko twaje kuba tunamenya ko buriya nyuma yuko FIFA ikuya karenge mu bijanye na Ballon d'Or UEFA yagiye kubyinjiramwo bivanye peut-être na beef yagira aba hagati ya UEFA n'umugazi kwiza ya Florentino Perez na Chacha mu bijanye no organiza Super League nyuma yuko UEFA byinjiyemwo Seedorf aza kwa avuga nyuma yuko Ballon d'Or itanze avuga ati nibaza ko habaye ikintu kitari ciza hagati ya Real Madrid na UEFA ari naco cyo bagitumye Vinicius Junior abura Ballon d'Or atabatari bake rero nibize kuba bibatangaza n'umupira w'amaguru umuntu agomba kwakira ibibaye ariko ni nkuru ugeza nuno munsi nibaza ko peut-être zova tunayibagizwa na Ballon d'Or ishobora kuzotangwa nko mu mwaka dutanguye peut-être yoyo izotuma tuvuga ni uyitwara imerita canke uyitwaye na surprise ibayemo nk'ibi byabaye kuri Vinicius na Rodrigo nico kintu mbona kizotwibagiza ino nkuru sino ukwezi kw'icumi kwaratumye tubona icitwa nka tremblement de terre ini ni nka nyamugigima ibura rya Ballon d'Or kuri Vinicius Junior genekezo ya 28 kwezi kw'icumi 2024 nibaza ko ino ni itariki y'umubabaro kuri equipe ya Real Madrid kuri Vinicius Junior ku banya Brazil bose muri rusangi no kwisi umupira w'amaguru igihande kinini simvuze bose kuko hari igice kinini gishigikiye Rodrigo hari n'ikindi gice n'ubu kikibwira ati umupira w'amaguru n'umupira w'amaguru nyene Vinicius yarabuze Ballon d'Or kubwa nibaza ko ariyo nkuru yaranze ukwezi kw'icumi gacuza kantu gato Bayern gutsinda nako gutsindwa na equipe ya FC Barcelona batsindwa ibitsindo bigera kuri 4 tubona triple ya Rafinha muri UEFA Champions League Barcelona mwiyondwi nyene bari baje ko batsinda equipe ya Real Madrid ari muri weekend bayitsinda ibitsindo bigera kuri 4 kuri muri mwigaro rya La Liga EA Sports numvikana ko ari mu baro dasanzwe ariko muri bukakano kadasanzwe hagati ya Gavino witwa Vinicius Junior ambwira ati ivyo wikoza vyose kwa mbere ndatwara Ballon d'Or naho bica bigenda vyandikwa mu mbuga zigiye zitandukanye nyuma yo kubura Ballon d'Or avuga ati mbega Vinicius arasubira guhura ryari nagava mwereke Ballon d'Or yatwaye sako no kwezi kwabayemo amajambo menshi cyane ariko kurangajwe imbere n'inkuru yibura rya Ballon d'Or kuwitwa Vinicius Junior mu ya Brazil nibaza ko atari inkuru ikomeye cyane mu kwezi kw'icumi sivyo ukwezi kw'icumi kwabaye kunovuga mu kwezi kwaranzwe na Ballon d'Or jewe ubwanje ndetse n'abandi ariko hariho n'abandi bari contre na jewe je nanje kugera no munsi ndacemeza yuko Ballon d'Or yagiye mu buryo butari bwo niyo nkuru yaranze ukwezi gusumba izindi nkuru zari zose ko c'était le 28 octobre twagiye kuba tuva ngaha amasaha yitereye saa 6 z'ijoro tuva ngaha tumaze kubwira abantu tibujya Rodrigo Hernandez Cascante niwe novuga ngo ahawe agashimwe k'umukinyi novuga ngo
mwiza gatangwa na France Football. n'ibirori barabikurikiranye live no kuri ya n'ibirori barabikurikiranye uwo live Legit bari barza kurukanya ati bundi nkuru yaranze ukwezi kw'icumi naho muishemo ko mwasohotsemo abaye Vinicius abuze Ballon d'Or. ya ni mindi nkuru ushobora kuba nibuka ni inkuru imwe imaze kunkura muri modu y'ikiganiro nkumva nti isi y'umupira w'amaguru nta butungane ifise. Nibaza ko ariyo nkuru yaranze ukwezi kw'icumi Ballon d'Or yaje kuba yimwe umugabo witwa Vinicius Junior igahabwa Rodrigo Hernandez Cascante. no bitarahera buriya Nibirahera navuze ibi dushaka kuzovyibagizwa nuko peut-être 2025 hari ukuntu abafana bafatiranya ngo burya Man City ngo itagarukanye Ballon d'Or yacu yivye gutsinda biragoye. komeje kuvugisha abantu mw'abantu Birakomeje kuvugisha abantu ariko ati kiri mu bimwe biriko biratuma equipe bagomba gushiraho intahe yashize. umugabo azwi izina rya ari n'umugabo yabivuzeho umwongereza ninde nako Sergio Kun Aguero niho yagiye kubabwira ati abantu bagomba kumva yuko Ballon d'Or buri atari abakinyi ba Real Madrid gusa Rodri Hernandez Cascante yamerita Ballon d'Or ariko nko mu bakinyi bakiniye Man City mu legend mu bakinyi baciye muri FC Barcelona yagomba kuvuga ibigiye bitandukanye nkuko n'aba legende ba Madrid nabo bavuze ibindi nkuko n'aba legende bindi imigwi nabo bavuze ibindi rumvikana ko Ballon d'Or kwezi kw'icumi yari igiye kudukuramo umwuka kuko byarabandanje kugeza no mwanya ni ibintu bitarava mu mitwe y'abantu ibintu bitarava mu mitwe y'abantu ndanibaza ko benshi bashobora kuba basenga Imana Vinicius Junior niburi buraronke Ballon d'Or no mwaka kugira ngo yemeze isi n'ubundi ko yimwe Ballon d'Or ayimerita. Nico kintu mbona peut-être kizotuma isi y'umupira w'amaguru ivuga ati yararenganijwe ariko n'ubundi yareretse isi n'ubundi ko ino Ballon d'Or ayimerita. Yagiye abahe promesa Ino nshobora kuba ari isengesho ry'abantu yagiye abahe promesa avuga ati ndabuze Ballon d'Or ariko ntibigiye kunca intege ngiye kugaruka ahubwo ingufu zanje n'imibiri nazongeye nk'inshuro 10 ivyo nakoze. Ati nimba mushaka ko ndabikora inshuro 10 nzobikora ariko ndazi ko n'ubundi navyo muzemera. Nuko rero ibo bushimwe ubundi babufise navuga ngo imigabane bwagenewe ntibabonye Mohamed Salah abanyamakuru bamaze ati none gamuze Ballon d'Or turayibona gute ati twebwe indoto duvise muri Liverpool no gutwara Premier League vya Ballon d'Or mu vyihore bihagarare. nuko kabisa twajana amasitani yemeranya na Landry kuko nimba yarakwiye kuko yari kwitura ubutungane bakamutunga sinibaza ko ubutungane hano bwokora ahantu ubutungane bazavugira ngo banyira agashimwe ahantu bibagiye ngo genda bafate ahantu bibagiye mu bintu byo kuvyegereza umutima cyane n'abahaye impanuro sport na politique ntibisa oyo bitwariye none ucu witwara uvuga gute witware ngo Vinicius ngo bayikwivye bayikwivye vyanditse vyanditse ko utegeza kwitwara vyanditse ko utayitwaye witura utungana amateko ya France Ichonzi ni deni bagufite ubushimwe navuga ngo yaba FIFA the best yaba Global Soccer Award buriko butangwa kubakinyi bigenjeje neza muri sezirangiye sepa abakinyi bariko bigenza neza no munsi kuko bariko bigenza neza no munsi Vinicius Junior ntagashimwe na kamwe yotwara Mohamed Salah ariko jewe nubundi sinzobura ariko bariko bashima mu bigenjeje neza kubera iki Cascante atari kwaragaruka sinzobura kwerekana aho mpagaze nemeza ko nubundi jana kwija agenda chapsa gahigi nemeza ko Ballon d'Or nubwo itari gutwara Vini mugabo un joueur de Real Madrid yaramerita Ballon d'Or na saison bari bakoze. Jude Bellingham yari yakoze saison iri exceptionnelle atogwa nk'umukinyi yaranze umwaka muri La Liga eSports ageza kuri finale equipe y'Ubwongereza bigaragara ko ari wo mukinyi atanga contribution gusumba abandi ivyo birirengagizwa bwa gatatu mugihe Vinicius nivyo yagize ikombe ca Copa America kibi mugabo yari umukinyi mwiza wa UEFA batwara Ligue des Champions batwara La Liga ari umukinyi yetse equipe mugihe Rodrigo Hernandez Cascante jewe nkomeje kuvyumvira none saison 2022-2023 na saison 2023-2024 birafatanye. Rodrigo Hernandez Cascante n'umukinyi mwiza wa UEFA muri saison 2022-2023 umwaka mesa twara Ballon d'Or. Hariho continuité n'ivyo umugabo witwa Rodrigo Hernandez Cascante yagize mugado ufata karongo muri saison 2022-2023 City yari yatwaye ibikombe vyose nyuma yo gutwara ibikombe vyose Rodrigo Hernandez Cascante yari kumwe no guseruka gwa Espagne yari kumwe na equipe ya Man City yatwaye ibikombe byose yari umukenye mwiza yaranze umwaka ku ruhande rwa UEFA muri Ligue des Champions. Ibi biragaragaza ko Rodrigo Hernandez Cascante yari muri saison yiwe nziza nuvuga ngo yari umukenye mwiza no muri equipe ya Manchester City mugabo wibuke ngo nubundi yagendera nyuma y'umugongo witwa Erling Braut Haaland kuko mbere ko Erling Braut Haaland aza nitwari bwabone Man City ishobora kwekraza imigwi nkuko babikoze mugiye saison 2023-2024 yaranzwe niki yarimo amashampiyona yarimo Champions League yarimo igikombe cya Burayi dufashe muri shampiyona equipe ya Man City
yatwaye igikombe itwara igikombe ifise umukinnyi mwiza nka Phil Foden yahetse equipe Rodrigo Hernandez Cascante unamutufashe kwa Man City muri seziheze Doma Pari yari umukinnyi mwiza agira gatatu inyuma ya Foden na Erling Braut Haaland yasubiye kwa meilleur buteur ukazana Rodrigo Hernandez Cascante peut-être n'abandi mu gihe novuga ngo birumvikana ko atsabaye umukinnyi mwiza wa Manchester City muri uwo mwaka na Man City ntaco yamufashije ko Man City ntaco batwaye cyari gutuma nimba utwaye Premier League ukayitwara atari umukinnyi mwiza na Vinicius yatwaye La Liga kandi yitwaye muri La Liga witwa Bellingham ari imbere yiwe iyo ni côté faible ku mpande zose yaba kuri Vini no ku ruhande rwa guno mugazwiza ya Rodrigo Hernandez Cascante mugabo duciye dukoroka muri UEFA Champions League equipe ya Man City yari equipe isanzwe yasezerera Madrid kandi sinovuga ngo Rodrigo Hernandez Cascante no mwaka ngo twaramuye muri Champions League c'était presque umukinya sanzwe tutabonye mu gihe Vinicius Junior yari muri equipe ya Real Madrid yasezereye iyo City nyene anigaragaje no ku rukino rwabo nabo nyene bari banahejeje inkino z'amatsinda zose badatsinzwe muravyuka Madrid ko bagize 18 babiyeruka kera baza mu match decisive yose Vinicius yari igaragaje batwara Champions League yitwara nk'umukinnyi mwiza yaranze igikombe cya UEFA Champions League baja muri Brazil atsinda ibitsindo nivyo yaratsinze double bakina hari bariko barakina nande yari Bolivia yarinde muri Copa America ariko aza kuba ahabwa ikarata yatumye asiba urukino ruri decisive Brazil irasezererwa no kuvuga ngo ni Copa America rate kuri Vini mu gihe mu gikombe ca Buraya abantu twaravye ero atamaranga mutima arimwo twarabonye Lamine Yamal twarabonye Nico Williams twarabonye Daniel Olmo twarabonye Fabian Ruiz uyu siwe mukinnyi yari mwiza Espagne yari ivize mu gikombe ca Buraya nemeza ko ari propaganda ishobora kuba zarabaye kugira ngo anahabwe kano gashimwe kemeza ko Doma Par ariko kamwaye no Ballon d'Or kwitwa umukinnyi mwiza wa UEFA byonyene Rodrigo Cascante tuze dusigurira abantu ivyo tubasigurira ni navyo baravye ivyo twaravye nivyo baravye Ballon d'Or itanzwe ni Ballon d'Or ya saison 2023-2024 non pas ya 2022-2023 iyo continuité kubaho nibisanzwe uko na Vini yaragize continuité ko Vini kuva 2020 kugeza ubu yevori mu mwaka ku mwaka continuité yobaho gute kandi buri mwaka agashimwe ka Ballon d'Or gatanga ibintu byo kumbwira ngo Rodrigo ngo amaze ngo inkino ngo yakinye ngo zirenga zingaye Man City ntigeze isindwa nidufise inkino Mendy yatangwe kwa Madrid batigeze batsindwa none Mendy bamwe Ballon d'Or nidufise inkino Chouameni yatangwe muri Axe Central Madrid yaratsindwa kadakomeza kugira ngo mwanya uri burangire tumaze zino nkuru dufise nimba Man City iyo twara igikombe nto mukinyi yaranze umwaka muri equipe mutatwaye Champions League nimba utoza muri 11 ba Premier League beza nimba utoza muri 11 ba Champions League beza aho hose Vinicius ivyo bihembo byose Vinicius akaba ari mugatwara igikombe ca Buraya ugatogwa nk'umukinnyi mwiza bigaragara ko ari abakinnyi bigenje neza gusumba kuko jewe uno munsi dufata akaruriro aba Espanyol cyangwa abantu bakunda Espagne umunsi mu bura Carvajal nivunika rya Rodri kuri finale agasubirirwa no witwa hari yasubiriwe nande Mikel Merino cyangwa Zubimendi yasubiriwe na Zubimendi mumbwire ibura rya Carvajal ari suspend nisohoka rya Rodri Cascante kuri finale ikintu coba carashize mu kaga equipe Espagne si ibura rya Carvajal mwibuke ko mu rukino Carvajal yabuze batanguje Jesus Navas nyuma y'igice ca mbere baramusubira plan tactique z'umenyereza zirafa mu gihe tubona Rodri Cascante yagize akabazo mu rukino rwa nyuma baramusora bazana Zubimendi equipe ikine gikombe itwara igikombe imbere yabo nuko rero ariko nubwo tuvuga ivyo byose ntibikura koko Rodri yitwaje ubu mukinnyi mwiza gute yaranze igikombe ca Buraya utatowe nka home match na gatatu basi nuko bimeze ukwezi kw'icumi kwaranzwe na Ballon d'Or birumvikana ko turi kumwe na Tanganyika Lex Group of Company bakaba bafite amavuta meza cyane arimo Smart Hair Glow n'amavuta y'umushatsi meza cyane y'akamaro kanini atuma umushatsi rero woroha gatuma umushatsi udacikagurika gatuma kandi umushatsi ukura cyane aratuma kandi imba zihera mu mushatsi barafite kandi Smart Moringa Soap isabune ivura urubandu amahire mu maso ibisekera ku bana bakiri bato bihushimwe biturika mu mutwe iravura frottement amaribora ajyana na mikoze barafite Smart Lotion n'amavuta meza cyane yo kwisiga ku mubiri banafite kandi na Smart Life with Glycerine akaba ari glycerine nziza cyane rero barafite kandi na Smart Lotion Moringa amavuta yo kwisiga ku mubiri meza cyane avura indwara zo ku rukoba harimo byinshi bigiye bitandukanye muri make akaba asanzwe akora kujya ku isabuni ni kuvuga ko ibintu byose bitingurirwa muri Tanganyika Lex Group of Company tangaruka mbi bifise ku magara y'abantu nivyameze cyangwa se ngo bihindure umubiri w'umuntu ugumana umubiri wawe karemano hanyuma ukagira fraîcheur kindi nuko mubituye bagutunganyiriza mwanya muto cyane ubikeneye rero basanga mu carama ya mbere M Forest 59 cyangwa ukanabakura kuri 79 amajana 380